jewe la fois prochaine ntumvise Perezida wa Sena yashizeho komisiyo d'enquête parlementaire ngo atubwire iby'amazone byose n'ibikene byagenze. Amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi 60% arenga ari mu vy'imyavu bikaba resultat ari tubona. Hari ikibazo, genda mwicare murabyo n'impuze n'ivyumvikana. Mu BJ miliyaridi amajana angahe mu burimyi n'ubworozi amajana 500 aranga 60% arenga ari mu vy'imyavu. Ivyo bintu nyabuna ngo teri yose ngo turiko dukora abakoroni. Sinzi ko umushikiranganje w'ikiga ca leta nawe ari karakorera abakoroni, ngire uwo nyine ko twobifata nawe ari kakorera abakoroni. Rero ibi vy'amazone amahera batanze amakoye n'ibiki bagira boye bakigwe inyubako abanyagihugu hariya zo gukoreramwo zibona. Mugaba amahera arabingere bigenza umushikiranganje yivuze amoro plus n'oublie pas hariho nabandi ahubwo batsa amahera interana abanyagihugu ngo baterere kuba kazone. Umva hamwe hariwe n'amahera zanaterera ayava abanyagihugu n'ayandi ava hejuru kamera. Wewe wumva urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihugu bava ngo ruhasa ngo hari abantu barugoye mugaba badakogwako tkuba dusigaranye iki? Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravel-agency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Mwaka w'2025 urarangiye, mwaka w'2026 turatanguye. Dutunganya ikiganiro ko twasohoye umwiwezo turavye ivyingene umwaka wa 2026 wari ukwiye kugenda. Umwaka wa 2025 heze hariho ibibazo nyamukuru bigize imisi bihanze abarundi dusezeye bikiri kwakundi. Ibyo twari tubise mu 2024 na 2023 na 2025. Ubu rero turavuga tuti harageze ko ibibazo nyene tubona amahinduka. Hari ibi by'ibiciro ntawe igara bisubiramo. Hari iby'igitoro. Iby'igitoro byo bisa n'ibyasubiye inyuma. Ubu abantu bararusheje ahubwo cane, ahubwo Sopebu yo yomenya yuko ahubwo ibintu byasubiye inyuma, abantu birirwa ku magroup ari kubaza igitoro naho wondangira barahwera bakiruka, wari kwa kabiri abuze arindira imisi n'imisi, abantu bararushe barahwera. Sopebu tubateye akato tuti ibintu warabisubije inyuma. Ayo mafaranga yo tuba turiko turashorera ibintu hanze cari karakora umuntu agitahura. Dushora ibintu hanze hanyuma Sopebu idusubize mu muruho tutari bwigere tubona. Ibintu bitumvikana. Hari ivy'amafaranga y'agaciro tubigaruka. Ibi vya produit de première nécessité. Ibi bidanazo impuze vyankenerwa. Hanyuma ibijanye na consequence impuze. Nese murabona yuko urugwaruko unyi amahirwe yose urabona bose ariko barahera bagenda bahera. Za nguvu zacu zose ziriko zigenda umengo ni competition. Abantu bakubwira ati abavyeyi no gutererezanya basubira tuti dutererezanye wa muhungu baragiye nta bindi butwirirwa. Ugiye ukaraba ibijanye n'ibire vy'ama infrastructure iyo soko umunsi bijya bintu bitangura mu Kayanza barabimbagije jewe ndaviyamiza ko bijya bintu bidashoboka mugabo batwise abansi b'igihugu. Sinzi yuko ukuri turiko turaharanira kugenda kwigaragaza. Nico gituma tutazigira dutijya kuko uko iminsi hera kugenda kuraboneka. Bijya jewe narabivuze bijya byijya soko ko baje kuyimbaza bwo
uri kuragwanya imigambi byiza y'igihugu. Urabona aho bigeze ni ibintu byinshi ibi bya internet, kibuga c'indege abango cyari kibije gusubirwamwo. Urabona ingwara zikunda kugira haramwe vy'ama infrastructure kwereka ko igihugu kiriko kirazamuka ya mabatima ya leta. Hariho zone économique spéciale yategeza kubakwa hajyanye Nyabibondo Warubondo kugira abantu bazana imitahe. Uheruka banditse zone économique spéciale iri kabura. Ikibuga c'indege cyo Kibugendana kimaze imyaka mirire kimaze imyaka n'imyaka. Turiko turabona ko dusigaranye kimwe aho bani ingorane, ukabona yuko ubuneje bunarumvisabe ngo kira ngo biratanguye kwihuta. Kijya cari kwacubatswe kera, ubu turiko turabona ko bikenewe. Kubijanye no kugwanya igiturire, hari amaduho twari dusanga tugize imisi turiko turavuga yaraho hamwe yama yo muri za BRB amafaranga y'agaciro vya impanda byiruguma bivuga tukatuti none nyabu mugabo mwarumvise iby'umushikiranganje w'ikigega ca leta ari wabushikiriza. Je ubwanje mu kiganiro natanze je bundi bijya bintu byo vya budget du ministère de l'agriculture narabigarutse ko ndavyinsister ko ndavuga nti amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi 60% arenga ari mu vy'imyavu bikaba resultat ari tubona. Hari ikibazo genda mwicare muravyo n'impuze n'ivyumvika mu budget y'imiliyaridi amajana angahe mu burimyi n'ubworozi amajana 5 aranga 60% arenga ari mu vy'imyavu. Ivyo bintu nyabuna ngo teri yose ngo turiko dukora abakoroni. Sinzi ko umushikiranganje w'ikiga ca leta nawe ari karakorera abakoroni, ngire uwo nyine ko twobifata nawe ari kakorera abakoroni. Rero nibaza yuko izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi biriko birica igihugu uwabarundi ariko barayibunda. Ikinyoma kiko kirakubitirwa ahakubuye. Ibyo twabigarutse ko kera ibi vyanagesa banza kwitubaza kwinjoro zinga ndabwe kiya kiruhago cari kiguye guhagarara kikava umuruho giteza abantu. Uravye umwanya abantu barimo ibigoro, umwanya bamara bagira iki bagashira ikintu kikanunuza abantu kikabatevya kagira gute. Ibi vy'amabiro y'amazoni amafaranga asohoka kurya s'il vous plaît, amafaranga asohoka kurya akagenda uko bakayagabana kuke miliyardi agenda. Ariko je ntero akama abantu indongozi ariko bibutse ico no kwita mu gifaransa ni harcèlement. Bibutse ikintu bita obey ingene cirirwa inyuma y'abantu gutoza amakuru abantu bihwera basubira ayo mahera yenze gutoka aja mu kiga ca leta bakayigina kurya. Urashobora kubibaza urazi ko ari abantu amakora abadana abantu bose makora duka subira ijya rwa de finance ihindura amakoro ku mwaka utaje abantu amahe naho bantu bari muri imprevisibilité fiscale tebwo amalwa yose aba yaratowe n'ibiki rwa de finance yahindura ku mwaka mugabo uravye kandi amafaranga yasoka y'amazone ikagenda kurya dutangwe decentralisation. Hari ikintu rero turiko turavuga ibi hari mu ntuze ibi vyuko ibi vya niveau politique ndabigaruka ko turaje amatora igene yagenze. Ivyo nta ntibigaruka ko byarashatse kwerekana yuko ari umugambwe umwe watsinzwe donc wanonse intsinzi uko vyagenze kose niko vyitwa ubu numwe nyene ubona biganje ni nta ihari. Ubu rero ngice bigenda gute umva ubu rero n'inzira zibiri tuzobona iyizi ntizirenga zikaza kuba zibiri swate turapfa dushikeyo canke dukire. Imwe nukuvuga ati ubu nitwe twiharije twenyene nta uri turi kumwe ubu rero tujya igihugu rero atacamira ni scenario canke ati ubu turafise igihugu rero nta uri karatugora reka tugisove tugira ama reforme nta udutangira kugira ama reforme dushatse tugira tuvyura ibintu no mu bashinu umugambwe umwe ntubuza ko rashinde ubu unyegereye taze mu by'ubutunzi
zijya za Singapore zabaye kurya premier ministre yarahamaze imyaka n'imyaka n'umugambwe umwe ari umugambwe utwaye imyaka 3 umwe gucaragiye umva nizo scenario ubure twe tuzoja mu yihe tugira dokira cyane tugira dushikeyo kuzotwisha tukarayo kibi muri antwanize umurundi wese yarategeza kuraba ingene biriko biragenda nta demi mezire yoshoboka tugira dukire canke bamwe bavuga ati ngo tuti ubu rero no horashaka kutubuza mu ntuzewe n'ibigabe twigije ubu rero tugira tukirye rero canke tugira tugikize peut-être iyo rero mu ndongozi niho tuzoyibonera ivyo rero tubiteza amaso bo niveau sécuritaire naho tubona ati binaka karere ibi bigera birahindagurika mu mutekano w'akarere tuvuga tutirifo gukoresha ubwitonzi n'ubumenyi bwinshi kugira turabe yuko izo ingaruka z'umutekano mu karere zitaremera uravye imigenderanire y'u Burundi na Kongo amashirahamwe dusangiye iki mu by'ubutunzi ngaha niki bikabiragenda gutyo muri Kongo kumenya ati mbe muri iki gihe ibintu byogenda gute uko bigenda kose umubanyi wari we wese umukuru cyangwa utamukunda umubanyi bakumara umubanyi hari amarwaso historique ba musangiye niki hari rero mechanism ziza kwamaho ku buryo ibintu byo gutatana ngo hama escalade ngo haduka intambara mu bihugu nk'ibi by'iwacu vyageseye mu by'ubukene na fragilité politique ibihugu byacu n'u Rwanda birashafise équilibre fragile au niveau interne haba mu by'amareconciliation niki nibaza rero yuko bifise un luxe yo kwita mu ntambara hagati yavyo n'ibiki bizo a sauvegarder la paix quelque soit ingene vyabigeze gateza kuvura yuko amahoro yo haguma no muri kahise kumbure turiko turego twagiye turabibona ingene abakuru Uburundi n'u Rwanda byanyu bibana mugabo hama haro de tension mugabo ifare voir ingene bagenda baragira ntuze de conciliation twari byo tubi naho takoze cyane mugabo turakuze twarabonye byinshi umubano wabagazana Habyarimana agenda wibuka umubano wabuya Habyarimana ndawibuka haraba de tension mugabo hamaro mechanisme jure deje muri mu kiganiro ndabivuga nti yuko mu 79 bagazegeza ko yagiye mu nama some français ya franco-africain i Kigali hakaberaho manifestation y'impunzi z'abarundi zari mu Rwanda bagaza kacava mu nama précipitamment ataha haraba tension mugabo bace barabwira bazohurira imuyinga bakabivugana na Habyarimana bakarabati urafise impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda nawe urafise impunzi z'abanyarwanda ziri mu Burundi attention twese twore kuriranira ibarajyogwa tubanera mu mahoro turayingene tubigira tubane mu mahoro c'était ça CPG yarabandanije tivyabuza ko Kongo nawe n'u Burundi bwira tansi mwa CPG kabandanye nibe nivyo na haute diplomatie abantu bamabara abanyene bigira uko n'ubundi ico gihe bacha bagira ico bita sommet sous régionale z'imyaka 2 85 barahurira muyinga barasura buriri butare après des ans 85 barahurira Ingozi je me souviens 87 barahurira Cangugu meme n'igihe FPR iteye kuri Buyoya c'était à 90 harabaye rencontre ya Habyarimana nabo yanya Ingozi 91 ati basi FPR nyimbiri kiragira gute nigerageza ntihabe enfront iva mu Burundi ja mu Rwanda mwana timwe burana tusangira reality nubwo FPR kiratera iva mu Buganda gerageza la rakota bengozi onetera mwajetera ico kibarumvikana bo yaravuga ati okay nta mpuza abanyarwanda zova mu Burundi ngo ze kugura indi froncide zitera muri ntuze bien sûr ça n'empêche pas que shaka kuja muri gufasha FPR ziva mu ngazi kagenda zisha muri za Tanzania mugabo ata fraud direct era CPG ra continue CPG yara continue kandi ro Rwanda iri en crise kandi bagahura bakagira ibyo biganiro donc pour dire que la haute diplomatie sous régionale yamaho abantu ndi ba realite n'umukogera meze mugabo les relations sont tellement profondes ziri mu kazi ko bizashobora kugira ibyo rero ntitwavuga nta ntambara zikenewe mechanisme yo kuba irashoboka kamarico nako ndavuga nti bemol no kuvuga ikintu base kivuga kiti hariho ibiheruka gutegurwa hari ibitabo bibiri bikomerwa gutegurwa do stabilisation macroéconomique n'igitabo cyo gwanya ibiturire stratégie de lutte contre la corruption
nibitabona agenda kurikirana gose nibiki ndabibona byose ibirimo n'ikitusa yego byita ko biriko biragira biriko byari bito birimo bishobora kwirimwa n'ama recommandation meza me ico turiko turavuga rero mu mwaka wa 2026 dusaba kabisa cumvikana leta nuko kuvyukuri hariho ikintu bita ndabisore ngo politique formelle na politique informelle mu Burundi bitandukanye nk'umwiza nijoro no kuvuga formelle n'aya madokima teguwe twama mu madokima ama vision 2020 ivyereke urwanya ubukene CSRP ama PND urwanya ubukene hariho ivyo 2060 harayo ma strategy mugabo ibiza gukorwa muri pratique nibindi none ivyo tuzoiva mu ryari urabona neza yuko igihugu ingorane kigowe nizo tujya duteye akamu leta ndongozi mukuru w'igihugu ibi vyuko haba politique formelle y'ibitabo yo kuza gupfuka ibikorwa bibiriko birakogwa bikwiza guhagarara we ntushobora kuba uvuga ngo turiko turagira stratégie de lutte contre la corruption ngo turiko turategura umugabo giture tukaje gitega abantu bakicara gasora document mugabo mushikiranganje w'ikigacerita yerekanye ibintu nkabirya ukazobona abantu baragiye muhagarara abari bakwiye kumushigikira nyene cyane kugira gutegura tubikorere ko kabona ntivyihuse none cyo gituriko kigwanywa gute mugabo abantu bamaze imisi n'imisi gitega twicare uburyo mwanya dutegura strategie yo kwandika ivyo tuzoiva mu ryari amavision kuma twandika ibitabo biriko bihimbuka ubwa mbere vyo 2020 na CSRP bava ngo tubikoreshwa ngo n'abazungu ngo iki ngo yabivuye hanze ngo nibyo badutegeka ngo reka twitegurire ivyo wacu plan national de développement imaze guhindura iki kwa yo twateguye kuma hahandi turabi kuko ancertain mucubona titi shema ibimeze gute urabona neza yuko hariho ibintu tubivuko biri badahindutse ntitugirwe turatumanya tuvuga ngo twerabuye amadokima ngo tuzoshikyo tuja ntawo turiko turaja urabona ko hari abantu bavuga bati les individus d'abord donc muri kuva hakina ko tuti les individus nyimba ari projije nyimba ari biki nyimba ari byose les individus baronka iki bonyene ayo ndongozi nibiki turonke ivyo wacu nivyo biri imbere direct mugaca kurya tuti ubugambwe nawo ni wacu ni direct donc igihugu kiza kuba nk'ica gatatu cyo amapolisi agenda gutyo abanyagihugu bona baca bagenda nk'abakade bo mumagi windushiraho nk'ikintu kikaze ufane go bari nk'abakane dufate nk'intuze by'amazone sivyo ibi by'amazone amahera batanze amakoye nibiki bagira boye bakigwe inyubako abanyagihugu hariya zo gukoreramwo zibona mugaba amahera arabingere bigenze umushaka bivuze ankoro plus n'oublie pas hariho nabandi ahubwo batsa amahera interana abanyagihugu ngo baterere kuba kazone umva hamwe hariwe n'amahera zanaterera ayava abanyagihugu nayandava hejuru kame wewe wumva muri uwo mwanya iyo priority ibipanze gute mu gihugu iyo ni example amahera tuze kubaka amazone uwundi nawe nayavuye hejuru aje kubakira amazone yavuye no muri abakora abanyagihugu ati ibyo ni byashigeze ku mugaragaro n'ubijejwe wa mbere ivyo ko tuvuga ngo tugene twandike strategie yo kubona nakora ibisho gutyo ari bihereraho ikintu cyo bana kigira gute kica kikwereka ko après strategie akabigira ikigera haca bico bita paralysie institutionnelle c'est une analyse twose revyo twagize paralysie institutionnelle no kuvuga iki haca bico ito kuvuga kubuza inzego kuziparaliza gukora izo nzego tubona ndazihereko utwera kuti nk'inama nshinga amateka n'inama nshinga amateka donc parlement nshinga amateka nk'inguza amateka ibiriko biraba vyose nijari baradushiraho commission d'enquête parlementaire
bankete berekane ati abashikiranga canke ibyo leta vyononekaye nibi baze gusohora icegeranyo. Jewe ndateye akamo umukuru wa Sena honorable kubaho venvengira ko guca ni vyiza turumva yuko bagenda bakagira gute me uruhara rwabo sukuza gusa kumvira ivyo mushikiranganje nibashireho commission d'enquête yabo nabo n'abahinga barabirekure kwirondera abahinga babafasha kugira amankete n'abanalize bagasohora icegeranyo. Turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama commission d'enquête yabo bagize. Nitwe tukuza turabona baza kumviriza umengo barumvirije. Barababwiye biraheze. Non. Jewe la fois prochaine ntumvise Perezida wa Sena yashizeho commission d'enquête parlementaire ngo atubwire ivy'amazone byose n'ibikene vyagenze. Iyo ni paralysationnelle bayibujije parlementative no rien faire. Naho vyakabaye nk'ivyo bibaye utabona de commission zivuga ati reka turemesero ministre twabonye ibi. Hano ko cyabigenda. Gouvernement rega na gouvernement uri kora gouvernement premier ministre nibiki ibijya twari ko turumva ari kararevera ministre des finances ça date de passer nivyo muri 2024 2020 byari biravuga date de passer none mu misi heze l'actuel président du Sénat yasubira umushikiranganje wa mbere ndabizazi yatwara leta est-ce qu'il vient de la prendre ari hajya kubera atwara Sénat non ya ikiru cha cohérence. S'il vous plaît, turakiba bio cohérence kandi abantu bose bona barabona ingene impunzi zego zaziriko zirakora yuko hari untuze pare justice unona amadosiye yose avugwa n'iryari urabona justice itangura gukora bisaka justice iri kazi kayo none sibwo butungane mugabo turiko twavuga ngo ubutungane bakabuvuga ubutungane kinospa kugira enquête no gufata abantu ku bintu by'intuze ngo bakaze gute ndaguhakaro nk'ibi byo mu mazone ama infraction arimwe muri inkika yabo yo ku mazone infraction irimo ubwa mbere nzonere leta autorité contre la corruption yando kimanasiza hajya loi anti corruption itegeko rigwanya igiturire ry'igihugu muri bya vyabaye harimo d'abord favoritisme ihanwa gusha ku myaka 5 y'umunyoro. Favoritisme no kuvuga iki amasoko yatanzwe bidaciye mu muco bayahaye nde uwo bayahaye higanwa ryabaye rya ngiki iki ni mvuze ndi komana gikoze itegeko rigwanya igiturire ry'igihugu ngiri harimo ico bita favoritisme iri ngaha pini jusqu'à 5 gushika ku myaka 5 sinoke imyaka 5 y'intuze yo gupfunga. Iyo ni infraction irimo iyindi irimo ni détournement des fonds publics amatungo yacyanye uruguranje amafaranga ni ihanwa kuva ku myaka 10 y'umunyoro gushika ku 20. Iyindi ya gatatu harimo concussion gutoza amahera mu bantu karuzi yuko iyo perception atariyo aramakosa. Urazi ko amazone azubakwa bije yateguwe wewe uza gutoza amahera nkande onondoki yire harimo infraction twa concussion harimo kuva ku myaka 10 gushaka ku 20. Izi gitabo cy'igihugu utemera amategeko y'igihugu ninde kuva ku mukuru w'igihugu gushaka hasi n'indatemera amategeko y'igihugu. Tuze turabe ibikurikira izo imfa tuzorabe ico bazangetako ndasa amategeko y'igihugu yabarayo nishiriyeho dakoro canke abandi bempoje turaba amategeko y'igihugu yatowe nyene y'igihugu. Ikibago cyoro nizantuze zawe izo ngo za Cour des comptes ngo Inspection Générale de l'État izo zaboshwe kera nk'uwo bazati Monsieur de la Cour des comptes
wogira enquête kuri amahera yagiye mu makomine yo kubaka amazone erega nicajejwe tuzogusaba raporo wihereze n'amashinga amateka il faut faire fonctionner les institutions z'igihugu niwo muti ukiza igihugu faire fonctionner les institutions de la République gukoresha inzego z'igihugu zigakora ibisi je siniko nango ni parfait biza kubikora oya Cour des comptes genda ukora ivyo onye kwizana cy'uko amature kuri kurabikora inzo generale de l'État bikore hariho n'ama institution ministérielle mbe mari nabijya bavuze ngo amarelation hagati ya umunsi umushiranganje weka ca leta aza kuvuga hanyuma kabunda caza gukontradiza baratwara byumvise bo muri famille nibisanzwe muri defensive nibisanzwe ukavuga ati ngene byo kogenda ariko none basi none nta institution independante contre voir cyo gusatse tuha icegeranyo ca vrai ubukuru de konde niyo tubwira ayo marelation ingene ameze canke zo ikatwereka ati je twagize enquête bimeze uko professionnel canke audit independant ikatwereka ingene bimeze kajya n'ubutungane buri sanse guca bigira n'ama enquête yabo uko buri independant de l'exécutif ubutungane si pouvoir exécutif ni judiciaire aho rero ni kibazo rero ikibazo kiri ngaho ugacugenda rero mu ntuze no mu yandi ma institution ntuze specialize nk'ibi vya OBM usanga zanditse n'ama syo ngaha kugira kurikira ibintu ari nk'ibyo gutara ugasanga biragora ugasanga biko bikorerwa hejuru bo ugasanga ayo mategeko nyene maranti corruption ndababwiye ari ngaho azo ayo ma infraction ndababwiye ko araha bahugira kurikizwe niki nikibazo hariho bimwe vya déclaration de biens biri ngaha urumva bikurikizwa muri bitegekite kuri niryo ribivuga n'abategetsa kubikora atwodondagura none abamustane n'abande bose cyanditse aha loi séparée de postes politiques et postes techniques iryo teko riri ngaho hari ama code de marché public mva baraho ama code foncier araho hari y'ama parcelle ngiko biragenda ama code minier araho mugabo twiga turareka ama code minier n'amategeko ngo navuga ama code forestier mugaye ingene abantu bagenda kwiha amashamba bagira iki amakode yose abari ngaho ntuze amategeko izo rero ntuze gusa zigira gute bica bigarukira ikiri cyo hinduka kugira iyo paralysie de institutionnelle iciba nibi vya usanga ariko aragira iki bintu cya mu nzego ugasanga ariko arahabwa abantu akaza batabishoboyereze competitive ibintu rero vya kudashira mu cyonga habe competition bone abaronka akazi nyene professionnel abishoboye afite experience byo birakunda kugura ivyo bipareza institution ko ensimaze kwifisa abantu batabishoboye kica kibikibazo kigira kabiri haca bacafusa ama hierarchy no kuvuga yuko ugiye mu bintu za leta usanga n'umuntu w'umusibartene yumva ko ari bakomeye gusumba umutwara kubera yazanywe n'uyu yagize gute ari wari hemfiri ugasanga ikibazo agize raporo itariyo bikagora ku muneprimanda n'ibiki basigaye na hierarchy n'ikintu gikomeye kurikizwa n'amantu ziri n'uburyo budakwiye za Cour des comptes kugira ziro nk'uburyo buza kugira enquête ba commune muri ega nese bihaye ntuyihe uburyo bukwiye ntuyihe ibyangombwa abantu bakoze birwa bicaye heza ngo bakore kandi bategeza kubaha uburyo ngo bagende babikore ico uri kuravuga rero cyangwa uyu mwaka rero twavuga tuti uyu mwaka rero tubone ku bintu concret iyo corruption dénonciation ibeho umaragize corruption none bakaca bariko barabiruka ko ariko baragira gute ngo menace do moro none n'ibiki iki gihugu kayemwe kuvugisha ukuri tuzohera 60 dari kuvugisha ukuri ucuba katogira barasa seseka icyo gihugu cyo uwo muvumo icyo gihugu cyo kwamana ngo imvuga kuri kuva kuri gwa gasore ba ndadaye uvuze ati twikukira ukuri nguka ati dusaze gutyo nandadaje ati demokrasi kuri demokrasi nayo ntwari bera abwe ntwara ati amaraso tugira iki gihugu yimwe no nyene nuko kigiye kubaho oya kame kangu uyu muvumo tuzobukira gute none ubwice tuba dukura gutyo none
abembe n'Imana ntibazi ko Imana ibubona bo ivyo vraiment la dénonce za kuba cyo gituma kugira dukira abantu bovuga kugira gute nabandi bashikiranganje sonde de nabantunze nababita ngwiki naba serviteur hari umushikiranganje ministre nini uriho service de citoyen nuko ivyo bikonyene kwambata permis de finance ibintu bitagenda bikavugira abana kugira abantu bikosore kandi yavuze ikintu ciza je naramukunze ministre de finance nanamukeze nyimba nyumba yaravuze ati nukugira abantu bikosora ibintu twobigumamwo tubivemwo none tuja kwita mu manga tuhabona kandi tubona ko nzira ari mu manga turabingene natwe twukira ibindi rero ibihinduka iboneke uzeyi ubutungane bukore ibi byo kuvuga ngo discipline budgetaire est-ce que za exoneration bizohera muri umwaka 2026 bitangwa nabi tubitega amaso yama projet horo budget azohera yama projet usanga 10% projet zizo zirandagata zika 10% ya execution bwo muri imva amafaranga dohomba aba nkijya yo gusora ngo rwakaredi ngene biriko biragenda none tuzamukonya ni projet yose ari kudindira bihinduke basi ibyo byose bijanye na n'ivy'amadovize n'igitoro na provision y'igitoro vraiment ubu duze tubane 2026 kwa provision Burundi gitoro ayo madovize ari karijira inzaha bavuze ko berbi zigura none ayo zirihi amahera yari ibwo butare bariko barashora rero nibuzi amafaranga berbi yo twereka guverinoma berbi batumaze kuronka bagafasha igihugu 2026 bikava mu nzira liberalisation mu gitabaranze ko bategeza ku liberalisation secteur ya importation de carburant abantu bakigize igitoro kikabikida impamvu rupora abantu bagumamo ibyo bizohinduka biteka amaso ibyo vy'amadovize ingera bakareka abantu bakinza amadovize abantu bose biza amadovize ma exportateur abakora ihogwa hanze arundi bakorera hanze abarundi mwese mushaka gufasha igihugu ofisi ngene amadovize ine mu gihugu nakora ihogwa hanze amadovize yinjire turakimye nawe leta rero ayukura mu nzahamu nawe yazane niko igihugu izokira liberaliza abantu binjiza imitahe bazana imitahe bagire yinjiza mu gihugu tukize mugabo nawe leta ibi byuko aba exports hanze yaje adaca yinjira mu gihugu bamwe ugasanga exports hanze amarakasa twaje gusohora hanze ugasanga yasohoka hanze agize gute ni menshi hagasohoka hanze bwa ibintu ntivyinjire iyo perte double twoyikira gute umva ni bigiye guhagarara ayo madosiye yose byose umwana tugira turabe urite konti na kora izo dosiye z'amazoro tugira turabe rero leta ikigire zikoreko ibi byose muri 2026 turabe mugabo ntitugume ngo ibitabo twanditse turabe ibikogwa nyezina bituma duhinduka hanyuma ari kina cyo kugira intuze indongozi mu bisanzwe n'ujya ntuze yaratanze ikiganiro gikomeye nuko batagira abangisinze ko abantu bamwumvise neza uyu mupatiri yitwa Dieudonné yaravuze ati mwebwe mwandongozi kuva hejuru gushika hasi nimwe muhari ivyo mwategeza gukora mutabikoze nta wundi aza kubikora ni kudo opportunité nini uri umushikiranganje uri buramatari uri ndetse muri uwo mwanya guva ku mukuru w'igihugu uri umushikiranganje wa mbere uri iki utabikoze none bikorande ko batacabaza kugusubirira ubwo cyangwa ngo bagire gute umva atabikoze bikorande wewe hagere ndi hamwe ajya mu sanga namara ko bavuga anteri mizo guverinance yuko baca bimvita abantu ati iyo udashoboye ibintu ugira iki ubu ndashoboye ibintu ugira iki ucutanga imihoho hajya nico ni hajya nico bashatse kubwira ijya reflexion bijya niyo yabutise ati wewe rubonda kutabikora kandi ukabona utobikora kandi ugacubona vyopfa indahave rero hazo ubundi abikore niyo strategie de leadership universelle niyo ntukibohere mu bintu amabanga yose ujejwe kandi ubona yuko ibyo ariko abikora kandi utabikoza atawundi aza kubikora niwana nukaguma utari kurabikora wumva abantu
ati nishwe n'uwagize gute mu kirundi cy'ababaca bitagwiki ngo iyo wishwe nuwo gukijije ubugowe yamfite uwo wagize uwo wahanze amaso ko ari wagukiza niwe aciye ndiwe nuwonkijije musa indongozi yari yose uri bwikomine utwara ikomine ukaba uri kuragira gute donc abanyiga batuti turiwe nuwo dukijije yaje kugira dukize mugani waturi none wumva degati zongana gute yibaza yuko duko turajara abantu boshobora kugira gusezisa kuko numva abantu sinzi kubara gashavu canke ama emotion simpano abantu iyo bari ko barabaza umukuru w'igihugu ukuva mubwiye ngo twereka abo bantu ngo muvuga ngo bakugora ngo bananiranye ngo batwereke ngo none babakweretse wewe wakoze iki ufise izihe nzego wewe wakoze iki tiya n'ama emotion ngo batwereke none wocugira iki wewe ufise uruhegwe gukoresha kugira washe none waza kubafata wewe uraza kugira manda dare wewe ugira iki umubaravyo ntuci wakoze iki nukuvuga yuko urwego rufise uburyo n'inzego zo kubakiza Burundi nubwo rwego rukomeye nyine c'est l'exécutif urwego rw'umukuru w'igihugu mu gihugu bavuga ngo ruhasa ngo hari abantu barugoye mugabo badakogwako twaba dusigaranye iki leta twaba dusigaranye bikingiwe nani nukuvuga abo ariko baragorana bavugwa nabakorera inyungu zabo mugabo leta twaye iri hari kugira ikingira inyungu zabo kwisonga rero hari izo nzongozi hari umukuru w'igihugu warabashikiranga umushikiranganje wa mbere hari none izo nzego zo hejuru rwego rwawe bavuze ngo hari abantu barugora kabisa nanumvise na president Domitien Ndayizeye mu kai audio muri ko muratemberetse kigarara ngo yatwereke none u president Ndayizeye bakoze iki wewe afise quel pouvoir kuri abo bantu oya tuve mu abayemosi nyakuwa president de la republique niwe wenyine aho nta n'uwundi wese avuga ngo batwereke ntaca ashoboye nta numwe agishoboye ico kintu ico niwe wenyene president de la republique niwe ugishoboye kandi amategeko y'igihugu arabikura bahera uburenganzira bose ari guhera uburenganzira inzego zirahari zirapanze bikore rero tugira amahoro ico c'ubutari nashisha biri ku bintu bitatu ubwa mbere hari ico biyita indicateur wewe indicateur yuko ubutari bwateje imbere igihugu uyibonerahe d'abord c'est l'indicateur burashowe urabonye amadovize muri banki y'igihugu baza berbe itubwire neza ayo madovize ava kuva mu butari angana gute je nabikubwiye yuko si burya butari bushoka na berbe yafashe yuko iziragura n'inzahabu ngaha resultat igezeye yo niyo indicateur si iki indicateur niyo hanyuma kwa tuti muri ica kabiri muri gestion transparente ya madovize ayo madovize arika asabikanwa gute bari ko barashira mu banki commercial kugira abantu b'importer baza n'ibintu none amadovize yofasha iki kuri ico je nakivuze ico kintu iyo niyo indicateur none we yindi indicateur urunganiye ivyo kwandika muri budget ngo 18 miliyari 18 miliyari dikwa 18 miliyari c'est quoi ega ubutari butanga contribution kubira aho 18 miliyari y'amarundi kuma redevance canke ama tax ça c'est ico ni kimwe mais les devises qui entrent now en deuxième partie gushika ubu no muri document de stabilisation économique tubona ko ubutari buterera 1% mu butunzi bw'igihugu 1% du PIB ivyo ni ibintu donc iyo ni indicateur deuxièmement la transparence ku butari si kubona amakamera karagenda ça ce n'est pas une transparence
none amambu y'amakamyo none we wogenda kuri poro ni wobona ibidaraza biko biraje wogenda kuri poro nta makamyo ubona ariko y'abadaraza bari korashorera ibintu hanze cya kuri poro uhagarare haje ucurara umenye ivyo bashoye ivyo ari byo n'ingene bingana ndakujane gagaye kuri poro ama container ari karagenda yo sasa abarundi kameme yo la transparence si ushora n'indege irahaguruka gatwara ibintu genda ajya kuri aeroport indege usanga ifite amasashe amakori itwaye ibintu none bakweretse ayo makori birimo quantité tenere iki itide zabaye canke niki iyo ababiri abariko barabugura batowe gute amakontra meze gute batsanze quantité ngana gute concentration ngana gute amera bazotanga nangahe yarashitse mbega avis de maison technique comme OBM ni yihe kari bihagari inzego za leta zibikora zigira gute technique zikaba suivi kama container ahaguruka ivyo ni normale no kuri poro bidaraje ko biragenda n'abashora makabu imifukire kiragenda none ugira abo bari inyegeza mu kubinika makawa hanze ushori kawa hanze ari igekitse bigeraje kuri poro kiretse peut-être witwaye muri fraude le déficit la rentrée de devise ibivuye biyoruze la transparence niyo yindi transparence nibyo kwinjira muri litier akaba ntuze ngene ibintu bivuze ibya environnement byose bagaza kwaja Peka bari ko bari export ni bande ayo ma entreprise ari karagura ni muteni ki export iyo entreprise ni yihiri kirashora ubutari hanze ni kiye kigo siki ubona amakamyo agiye ni sekera entreprise ni berbe gigi ni OBM ibishowe nande inde sonarege se keka parking iki yatutsi ni leta rashyira hamwe rishora ubutari hanze cyashidwe rya leta niki d'urgence une entreprise publique créée est-ce qu'il y a une entreprise publique créée kwa ngo leta irashoyuta hari ama transparence c'est tout un processus ivyo no kuvyumva kandi yimizuko mugabo natatanye bari ko bikora uko nibazane iyo resultat y'ubwo butare bwinjira hanyuma abantu bareke kurugira kuri imirongo nga c'est ça la logique transparence ni c'est tout un start-up posing ngene byinjira ngene ikibiso si ukuvuga ngo amakamyo agiye ngo barakweretse ibyo amakamyo naho nabigusiguri naho uje gusa amakamyo usanga ari karaguruka agenda gushorerwa hanze no privyo kweka ngo ndanguhera abandashoye ikawa hanze amakoni niyo yakwereka none ucumenya ngo ashoye amatona ngana gutyo cyane nibiki no ibyo rero nivyo rero abantu barindiriye ibyo rero nyuma biriko biragenda gutyo basi tuvuge tuti okay byabaye sipozo yego daturagize confiance ati leta turabikoze sivyo duhereze bitariro indicateur umuntu naturure est-ce que vous allez organiser des marchés des enchères des devises vuge muti amadovize aje muri beri boni plein ça veut dire banque commerciale peuvent acheter bashobora kuyagura umu importeur shogenda kayaroga cyangwa aguma muri kakanwa ababo ingwa hano mu bisanzwe berbe gouvernement berbe nabone icara kwikora yarakwikwa agira ico kintu bita gestion professionnelle no kuvuga kuri les produits stratégiques zizwe n'amabanki abantu bose hakaba de modèle ma service prioritaire gusumba yandi ivyo ni bintu nakozemwo ujete dont je suis témoin kujera amadovize dare difficulté kera muri za mamambargo muri 2000 zandi bitangura nakora muri banki ndabizi ya une rigueur bavuga tuti produit stratégique di carburant niki ni les engrais chimiques ni les matières premières za entreprises stratégiques amabanki kandi ubirenze ko namanda akomeye donc quels sont les produits zifitiye ubwa mbere akanyama kamaro uwo murundi citoyen nizo zije imbere rero hama bakazirista bamaze kuzirista rero
amabanki commercial acakora akazi kayo beri bagatanga raporo. Hanyuma liberalisation ni kuvuga tuti abantu bari kwashora kwinjiza amadovize bose ni bayinjize. Exporter biza amadovize ashikire kuri ko bagira nabandi liberaliza amadovize n'abantu bayazane n'umunyamahanga yazane les investisseurs étrangers bazana imitahe bazana amadovize. Bwabo gushika ubu nta na rimwe udahura n'abantu kugira tuti twe twazanye imitahe mu gihugu iwanyu twarasubiye inyuma. Ushikati inzitizi iyo mitahe nibikidushire mu dupange donc urumva umengo hari abantu mu ndongozi babona umengo imitahe y'abandi ije y'aba privé umengije gutungisha abandi bo batarimo. Ukamengo ninzigora ati mutugamenye twe tutarimo gute. Ugacuka tuti nanje renda gutegeye hajya kuri administration. Igihugu kamene igihugu n'indogozi kijyoshwa n'aya mabarabara meza nk'ibindi bihugu ni kayema internet n'ibikinyubako nziza. Ico cari kimwe c'ubutare. Hanyuma ntuze nawe mboneza nuzavuze paralisation. Ega paralisation nayikubariye ihera ku bantu bashinzwe amabanga kugira babuze gukora. Je bare kuvuga ngo Germany iyo ndiko navuga institution bako institution z'igihugu zotekeza gukora. Ari Paris Assemblée nationale ikagira umugwi d'assurance kugira uwo donc uwo mugwi. Hanyuma Assemblée ashobora kuba na contre expertise. No mu gihe bavuga bati wowe igihe vyaba uwa warujejwe ayo mabanga ni confident ushaka gutwara ni commission mengo wewe aravuga tuti kinjura nyimba hari umuntu yoba yarabaye umushikiranganje akaba yobangamira ayo enquête ko muri parlement hors d'état de nuire bayita confident wewe uhavuza n'umugwi gukora donc kite kosi ibyo kwanga takuvuga igihugu sivyo wawe sivyo mu nzu twahita kuvuga igihugu wanyumvise nta muntu umwe rero aza kubangamira ku rwego rukora ngo nuko yabaye kicaga yabaye kiriye. Nico gito duteka igwama akamide ko duhora tubona sena igire nuze na sena nikore kiryanki tuvuga twabonye ukijanye na ntuze ina icubutare we na kivuze ko none ivy'amayuane no yuane imba amayuane hari bakaja kuja kuyazana kwineza ibintu n'ivyinjire riski yayo am problem ndacho mbone kisi n'ikibazo nini imbaja muri shine bakanza ibintu nibabizane sasa pas un problème ni ugushaka kuzana n'amayero kinjiza ibintu amayero arakora imbara bayene Japone arakora amayuane agiye marakora amadolari arakora sasa pas un problème ntaje simona ikibazo cyose nakore amakajambe gusa no kuvuga tuti ibyo bintu biriko biraboneka ku isoko igasoneze indicateur si bintu toute politique gira indicateur leader le président de la République adashwe guhindura ibintu ibiki habasigaye kumenya ati none un président Burundi ni volonté ni capacité ni complicité nivyo banashobora bibaza est-ce que umukuru wo mu Burundi arashobora guhindura ibintu cyangwa ni system baba bari ku abishoboye none nta gushaka kurimwo umva ivyo cyangwa bishaka ntabishobora ivyo rero ni mutima wa muntu abajejwe ayo mabanga muga abantu bakenerereza uruta hariho capacité volonté kugira umuntu agira iki abagishaka kandi akagira capacité ibyo bintu biteza kuba kumbi. Wewe uri mustanteri uri ministre uri twa indongozi zose bayita leadership kuva ku gihugu no kwidwe ubu mukuri aho uri hose kugira ibintu bihinduke swate urabishaka ukongera ukabishobora kimwe givuye muri ivyo ntibikunda uko ni wabishaka ntubishobore kubera hari inzitizi none numva bigenda gute niba banaho ufise ubushobozi ntubishaka dore utabishatse kandi muri uwo mwanya kwa kundi abedio de navuze aterega mwebwe mwandongozi mwe muhariye gade ni mwebwe nyene mudafashe nyingoro ntabwo ndayifata mu kibanza none ibyo rero bica bisaba
ku mutima wa muntu abari muri urwo rwego akavuga ati jewe ntabishoboye cyane ndashatse mu bisanzwe ushoboye ikintu ukagira no gushaka kirashobora guhinduka uko kudashaka bashaka gushaba bawe interpretati kumbere umuntu adahinduye ibintu seke abizi nawe canka agize gute ibyo navyo ari byo biheza bikaba bibi urumva rero ni nico gituma tuvuga aha nyakwa umukuru w'igihugu gitwa bamubwira bati abo bantu nyene bafashe ibibazo ngo bantu ni bande baduhe abo bagorana umva ntibavuga tuti none abantu bashoboye cyangwa no kudashaka cyangwa urabishoboye umva ni ikibazo bariko baribaza ori inzego la constitution ziraha uburenganzira mu gufata rirageza bafata ingingo mbwa bijya ngo baduhe ngo twe turaho ico tubikoreza naco dufata boco gatogera muheri wabo ngo duhe ivyo bintu ngo tugire gute ngo ibishoboka n'inzego nusomo ndaza leta do droit ariko bitaza kugenda les institutions républicaines inzego z'igihugu nizo zikora zidakoze abantu tuguma turorera emahinduka rero niyo akwiye kuba kugira igihugu kire ikibazo cha Trump urabona les États-Unis c'est une super puissance ni igihugu gikomeye cyane ku isi hari ibihugu rero amaguso y'umukuru w'igihugu ca Amerika bisanta ingingo ziwe gusumba ibihugu bimwe nk'abyo byacu bikenye aho usanga amaruraso n'ico gihugu agize me kasura notier ingingo z'umukuru w'igihugu zifata Uburundi gute ni ibintu usanga nk'ayo mashira hamwe yaboni yose usanga yarafise ari karafasha mu iterambere ry'igihugu bikenye ibihugu by'iwacu mu bene igihugu canke nibiki usanga ayo mafaranga yahagaze urumva ivyo biragira ingaruka indirectement ku murundi wese mutobuto sinzi ko ntahura atravera amashirahamwe nk'ubu dufate nka Amerika ivuze ati ndavuye muri OMS ndavuye muri UNICEF ndavuye nko muri FINWAP bene gutyo biriko biragutyo UNICEF ntihabuza abana abarundi yahora igira gute ishigikira ya makantine scolaire n'umuramo yumva nta bana bajya saa tugasanga za UNICEF zirimo zandi abandi bose abashiramwe mu ibyo byawe ibyo rero yari karabikura bigenda bigabanuka ku gihugu nk'u Burundi ikindi njamura nuko bimwe byagoa bwambura Burundi ho ngo bari bwanayivuyemo kera ibi byuko abantu bashorera ibihugu bishorera muri leta z'umwe za Amerika atama tax ibyo bisaba ko ufise ibintu byinshi ushora iki ariko ibyo gushorera muri ibyo bihugu nta byasa n'ibyanagaba cyane kubera muri yagoa Burundi ntibari bukiri active ibindi peut-être kuvuga tuti muri aka karere ni yabaje gusubiza amahoro mu karere cyotuma igihugu amahoro abonetse mu karere igihugu cy'uru nashoye kihatoke mbwa urumva naho ubundi naho bijya bihugu nabyo bikomeye biza nawe bifise amayentere bigenda bibizaye uranda ariko baraba intuze igihugu cyose bijya bihugu n'Ubushinwa canke n'ibindi biraba matière première ashobora kwifasha burya butunzi bwabo ajya amayindisi yabakomeye akakora iyi technology ubona bafise bagenda bagatora bakagira gute bakoresha izi matière première mu guhingura bijya bushobozi wabazi ati iyi matière première ishitsi wacu ni dutonde dukora indege ya mbere ku isi ituma na radar zitoyibona we ababizi atavuga ati iyo mineri iri muri Congo iri muri Afghanistan iri he turaje iyo petroli canke niki idotuma provisionnement petroli mu igenda gutema canke ivy'ama petrodolari nibiki bimeruka unye baca baza bagero n'abantu bazi inyungu z'ibihugu vyabo rero meme bazira bameme mu myaka 50 canke 100 baga project ingene bizoba bimeze urumva rero aho nta mufina turimo kuri bo rero suko ivyo rero mugabo hiryo nk'Uburundi nibaza yuko gusa y'abantu Burundi bo bagene dynamique kumbure ibi byago bacanke mahera bahora bagira igihe hora harabaye amanama ya États-Unis na Afrika États-Unis hoshira ama opportunité d'affaires kavuga ati abashaka ibihugu shaka kuza kurundira ama infrastructure amare kubaka ibikorwa remezo
barashizeho ico kigana tuba twoshe gukora kuri ntuze ryari narigeze kuba turi kumwe na bamwe mu baserukira leta zunze za Amerika ngaha n'abandi baje bahora baza bakavuga tuti harabaguza tunga abanyamerika naho harabaza ngaha za Amerika bakaza kuraba ibyo bokorera bwamarerezima nabo nyene benshi usanga bagihura n'ingendo mbi z'abarundi bamwe ngaha bamaze kubona ko iki gihugu batakwemereye batagize ikimengo nta wundi muntu yoshobora kugiramo izi plage za Tanganyika nga izi ugize tourism ikomeye ntiwozi hereza abantu bakaza baba expert bakazikora bakaziseshara zya plage zo muri za Brazil Ufasha aba Brazil ukabazana ati canga muzari mitaye tubere Tanganyika muyikore ombe faire du Burundi la capitale de l'ambiance donc du loisir hamura akaresurisha iyo Tanganyika ugasanga imapaya ati turabira ingere ziya za Santa Marina za Saraje meze hariya muze nga aho ntana ni bibazo biri ngaha. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravel-agency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.